mwakoze guhitamwo gutega abiri amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio haguruka kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 27 Rusama 2026. Reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Ndojiyomba z'umutima nije ndi kuri micro mu buhinga bw'ivyuma ndikumfashwa na Aubin Felix Rankunda. Ingingo amakuru ahagaze ko nizi zikurikira. Umukuru w'ibohero ry'abagabo Ingozi yagirizwa ubusuma abicishije mu kwaka amafaranga abanyororo bashaka kuja hanze kubonana n'ababo. Abakurikiranira hafi ibikorwa vy'uyo muyobozi babona ko akora ivyo n'izindi ndongozi zikora mu gihugu. Abarundi ngo barakwiye kubasezerera. Babiri mu bakoreshwa n'iperereza ry'u Burundi baherutse kunyuruzwa. Muri aya makuru mwabiteguriwe hari n'ayandi, ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke gaze. Ndasubiye kubaramutsa, mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake. Ubusuma buragirizwa Christian Sibomana, umukuru w'ibohero ry'abagabo Ingozi. 285 niyo mafaranga umunyororo atanga kugira ico kubonanira inyuma y'ibohero n'abo mu muryango wiwe gishoboke. Bigaragara ko ibohero ry'abagabo Ingozi yarigize akarima kiwe ko gukuramwo amafaranga. Abakurikiranira hafi ibikorwa vy'uwo muyobozi w'ibohero ry'abagabo Ingozi bamenyesha ko iyo ngendo yo kwaka uburenganzira bwose abanyororo bagatako bagasahurwa ihagarara, ariko bakagira amakenga ko uwo mutegetsi atazobuzwa kureka kurenga amategeko agenga amabohero n'abanyororo, ngo kuko abategetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD bwubakiye ku gusahura abanyagihugu n'igihugu. Mu gihe abategetsi banse kubavanura n'iyo ngendo, abanyagihugu ngo bakwiye kuva hasi bakabasezerera. N'inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. 200 nivyo vyakwa umunyororo umwe na Christian Sibomana, umukuru w'ibohero ry'abagabo Ingozi, kugira aronswe uruhusha rwo gusohoka ibohero agiye kubonanira inyuma y'ibohero nabo mu muryango wiwe. Inyuma y'ayo mafaranga atangwa kugira billet de sortie iboneke umunsi wo gusohoka ibohero, uwaronkejwe ubwo ruhusha aratanga amafaranga 50,000 vyitwa vy'ifanta y'umupolisi aherekeza uwo munyororo. Kandundura rero umukuru w'ibohero ry'abagabo Ingozi Sibomana Christian yaciye arondera wenyene inzu akota hafi y'ibohero ayigira ihoteli ibonaniramwo abo bantu, kandi abategeka kubonanira muri yo. Icyumba kikarihwa amafaranga 35,000. Isa umukuru w'igisekirite mu ibohero ry'abagabo Ingozi niwe azinduka kurondera mu vyumba mu ibohero abanyororo bipfuza gusohoka kubonanira n'umuryango wiwe inyuma y'ibohero, aho abafungwa batatu aribo basohoka ku munsi. Amafaranga agatozwa na Isa akayashira umuyobozi w'ibohero imbere yuko asohora billet de sortie. Biruko mu gihe hatangajwe mu ibohero ko uruhusha rwo gusohoka ibohero rutangwa ku buntu. Abakurikiranira hafi ibikorwa vy'uwo muyobozi w'ibohero ry'abagabo Ingozi bamenyesha ko iyo ngendo yo kwaka uburenganzira bwose abanyororo bagatako bagasahurwa ihagarara, ariko bakagira amakenga ko uwo mutegetsi atazobuzwa kureka kurenga amategeko agenga amabohero n'abanyororo, ngo kuko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD bwubakiye ku gusahura abanyagihugu n'igihugu. Mu gihe abategetsi banse kuvavanura n'iyo ngendo, abanyagihugu ngo bakwiye kuva hasi bakabasezerera. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Bujumbura baridoga kuko baheraniwe amafaranga yabo. Umuyobozi w'ishirahamwe ADECO aherutse kumenyesha abarimyi b'ikawa batwaye ikawa ku matonorero kwiyandikisha bongere basuzume ko amakonte yabo adafise ikibazo kugira kwigenekerezo rya 16 Rusama 2026 baronswe amafaranga yabo, ariko kugera ubu ayo mafaranga ntaraboneka, mu gihe bamwe bari barafashe amadeni bagasezerana n'abayabahaye ko bazobishura kuri iyo tariki. Abo barimye b'ikawa baridoga ko amafaranga bagurisha ikiro c'ikawa ari make,
amafaranga 2,800 ku kiro ngo ni make cane narirya ikawa ishorwa hanze y'igihugu. Basaba leta kubadugiriza amafaranga bagurirwa ko ikiro. Basaba kandi ishirahamwe ya Deko kwegereza amatonorero y'ikawa abafise ibipimo vy'ikawa. Basaba ko Adeko ibariha amafaranga baronke ayo basubiza basavye ideni bishura abakozi. Umukozi afashije kwa ikawa akaba yishurwa amafaranga 5,000 ku munsi. Kurima ikawa babona botuma babiheba kuko banayitwara kure kugira bashike ahari amatonorero. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Bujumbura babona ko leta ibabesha itabitayeho. Abatari bake bumvise iyo myidogo y'abarimyi b'ikawa bavuga ko abanyagihugu barira umwe wese mu gisata akoreramwo kuko ingorane ari umurengera. Inyishu y'ibibazo abarundi barimwo ngo izoboneka ari uko abarundi bavuye hasi bagasubiriza intwaro ihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ititayeho ineza y'abanyagihugu ishejwe. Babiri mu bakoreshwa n'iperereza ry'u Burundi abo bita mu kinyamazuru informateur ntawuzi irengero ryabo banyurujwe kuwa 22 Rusama 2026. Abo nabo ni Vincent Sengiyumva batazira Master na Aniseti Nsengiyumva. Vincent Sengiyumva ahanini igikorwa ciwe co kurondera amakuru aha iperereza ry'u Burundi yagikorera ku mupaka wa Gatumba. Asanzwe avuka ku mutumba Manga komine Kabarore mu ntara ya Butanyerera. Afise imyaka 33 y'amavuka akaba yaba mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa. Aniseti Nsengiyumva nawe afise imyaka 44 avuka ikabuye komine Buraza mu ntara ya Gitega akaba yaba muri quartier Nyabugete zone Kanyosha komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Mu bikorwa vy'iperereza akaba yakoresha imodokari yo mu bwoko bwa Vox ifise imparati FA 9379. Uko ari babiri banyurujwe mu gihe bari bateramanye na mugenzi wabo yitwa Frank nawe nyene akoreshwa n'iperereza rya gisirikare G2 akaba arondera amakuru ku mupaka wa Gatumba co kimwe na Vincent naho bakoreshwa n'abatandukanye. Vyabaye mu gihe bari mu bunywero bushasha bwubatswe mu buryo bugeretse buri Inyabugete muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Aba banyuruje babatwaranye n'imodokari ya Aniseti ariko iyo modokari yoyo yabonekanye mu ijoro ry'uwo munsi hafi ya Nyabugete Beach hafi ikiyaga Tanganyika yuguruye irimwo telefone za Vincent na Aniseti mbere n'urupunguruzo rw'iyo modokari rurimwo. Abapolisi bakorera mu Kanyosha bakaba bahavuye batwara iyo modokari ku kirindiro cabo kiri mu Kanyosha. Bamwe mu banyagihugu bo mu Kanyosha bavuga ko atabandi banyuruje abo bari basanzwe bakoreshwa n'iperereza atari abakozi b'iperereza nyene. Kenshi bene abo bantu ngo barazira ibikorwa bigayitse batumwa gukora. Basaba abakoreshwa n'iperereza ry'u Burundi kumenya ko umunsi umwe ibikorwa bibi bakorera abanyagihugu bizobagarukako. Abipfuza ko u Burundi bukira ingwara yo kunyuruzwa kamwe kamwe bikozwe n'abatwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ku bwabo banyakanyosha ngo bakwiye gufatana mu nda bakikurako intwaro yirirwa irabakorera amahano. Abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa baratanga amatagisi ariko ntibamenya ico akoze. Bimenyeshwa n'abanyagihugu baba muri iyo komine yo mu ntara ya Bujumbura biciye ku murongo wa telefone. Hari mu kiganiro caciye ku maradiyo 12 n'ibimenyesha amakuru 6 vyandika caraye kibereye muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera kuri uyu wa 26 Rusama 2026. Abo banyagihugu baremeza ko batanga amatagisi ariko ico akoze ntikimenyekana. Barongera kandi bakavuga ko batamenya uko bigenda. Barabandanya bavuga ko akoreshwa mu kubaka amabarabara ariko kandi bakaguma babona amabarabara asedaguritse. Bavuga ko ari vyiza gutanga amatagisi ariko bakamenya n'uburenganzira bwabo
bwo kumenya ayategerezwa gutangwa n'ico akora. Bikaba biri uko no muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Abatari bake mu banyagihugu bavuga ko abategetsi bafise bashira imbere kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, nta kindi babona gikenewe atari uguhindura ubutegetsi. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akanya gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke nk'uko mubimenyereye ku misi yose ya gatatu kuri iri genekerezo rya 27 Rusama 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 35 kuva ku murongo wa 3 gushika ku wa 4 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Baradiyo haguruka nk'uko mubyumvise, uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro iganuke, kandi ikiganiro iganuke mumaze kumenyera akaba ikiganiro c'ijambo ry'Imana. Rero turabamukije amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, baba bari hano mu gihugu, baba bari hanze y'igihugu, baba arabidegembya, baba babohewe mu busho butandukanye bw'igihugu, turazi ko ari benshi, abarenganywa, reka ndetse nabo bafungiwe ibyo bakoze. Imana nayo ni Imana y'imbabazi, kandi iyo umuntu yihanye Imana iramubabarira. Rero no tukaba tugiye gusoma amajambo y'Imana dusoma muri Yesaya igice cya 35 turahera ku murongo wa 3 n'uwa 4. Yesaya canke Izayi 35 verset 3 à 4. Yesaya 35 murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Reka dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze amaboko areganutse, mugumishe amavi aregarega, mubwire abahagaritse imitima mutirema naco mutinya. Raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izozibakize. Imana yacu ihabwe icubahiro, Imana yacu ishigwe hejuru. Inshuti bakunzi bino radiyo yacu yanyu haguruka, Imana yariko irabwira abantu ngo baremeshe amaboko areganutse, bagumishe n'amavi aregarega. Imana yacu ihabwe icubahiro. Haragera igihe umuntu akagera aho yihebura, akagera aho abona ko bitagishoboka. Hari igihe agera inyuma ya karabaye, ariko Imana iratubwira ko na nyuma ya karabaye ikora. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hari igihe umuntu ashobora kugenda agapfungirwa ubusa, agakorerwa irementanya, bakamucira uw'impaga, akabona ko nta bigishoboka. Ariko nagenda kubwire ngo ni igihe cyo kugumisha amavi aregarega. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hari igihe umuntu ashobora kugera mu bitaro, hanyuma yagera mu bitaro bakamwandikira umuti, uwo muti agasanga nta mahera yo kuwugura uhari, aho akagera aho yihebura. Imana idutabare cyane. Hari abagwariye mu bitaro, aho bikunda kuvugwa kenshi ni ibitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura, muri Prince Regis n'ahandi, ugasanga umuntu yarakize ariko apfungiwe mu bitaro, akabura ingene yosohoka ibitaro, akagera aho yihebura. Imana idutabare cyane. Uno munsi muri rusangi n'igihugu cacu kiri mu mwiheburo. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ugasanga abafise amamodoka bari mu mwiheburo. Uno munsi ugasanga imodoka iguma mu rupangu kuko yabuze igitoro. Uwo nawe ari mu mwiheburo kuko imodoka nayo igize iminsi itagenda, ishobora kugira ikibazo mu moteri. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ugasanga umuntu aragwaye, umuti ntawo. Imana idutabare cyane. Ariko rero hari ibiheruka kuntangaza, nibaza ko byatangaje n'abandi bose bavyumvise, aho hari umushinga amateka yahagurutse ariko abwira bene gihugu, akababwira ngo mbega murashaka ko Imana iduha igitoro tugasubira kwiruka? Mbega murashaka ko Imana iduha amadolari dusubire kwiruka? Imana idutabare cyane. Nageze aho nibaza, canke n'abandi mwese mwavyumvise mwaribajije, mbega igitoro gitera abantu kwiruka? Mbega amafaranga mva makungu atera abantu kwiruka? Ivyo nivyo twobaza ujya mushinga
ateka akabidusubiza cyangwa akabitwishyura. Imana itabare cyane. Uno munsi mbega ibihugu byose bifite igitoro abenegihugu bariko bariruka, mbega ibihugu byose bifite amadolari bariko bariruka. Imana itabare cyane. Mbega nta gihe igihugu cyari gifite igitoro ariko tutirutse, mbega nta gihe igihugu cyari gifite amadolari ariko tutirutse. Novuga ko nayo ari amajambo y'umwiheburo, aho usanga umutegetsi abuze icyo yishura, nawe akabura icyo avuga, akageraho aremesha abandi ariko mu majambo atariyo. Imana itabare cyane. Uno munsi igihugu ugeze mu mwiheburo udasanzwe, aho umuntu ashobora kugwara. Kera umuntu yahemburwa n'agasururu, umuntu agafata agasururu agashyiramo agasukari agahembura umurwayi. Uno munsi isukari yabaye umuzi w'ibuye. Imana itabare cyane. Uno munsi aborozi bashobora kugeraho babura imiti yo kuvura ibitungwa byabo. Uno munsi abarimyi bashobora kugeraho babura ifumbire. Ivyo byose ni igihe c'umwiheburo. Ariko ijambo uno munsi Imana ituzaniye mwiganuke ry'uno munsi iravuga ngo mubwire abahagaritse imitima mutirema ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana no guhora, niko kwitura kw'Imana izozibakize. Imana itabare cyane. Nagira mbabwire yemwe barundi kazi, Imana iraje kudukiza, Imana iraje kudutabara, Imana yacu ihabwe icubahiro. Iganuke ry'uno munsi riraje ritubwira ngo Imana iraje kudutabara, Imana yacu ihabwe icubahiro. Kuvuga ngo igitoro kibonetse twaba twiruka sivyo, kuko igitoro ntigituma abantu biruka, ahubwo iyo igihugu kigize igitoro gituma ibikorwa by'umuntu binyaruka. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uno munsi murabona hari igihe zya moteri zo mu bitaro, zaba ku bitaro rw'akarede no mu bindi bitaro bikomakomeye byo mu gihugu, iyo umuyaga nkuba ucitse hacakora zya moteri nazo zisaba igitoro. Iyo ico gitoro kitahari n'amatara agacika, murumva ko umuntu yari kuri bombone canke yariko muri bya vyuma, canke umwana yavutse atageze ari muri bya vyuma byo kumubundikira bita kuveze. Ibyo muravyumva namwe yocapfa, ibintu vyotikira. Imana utabare cyane. Rero kuvuga ngo igitoro naho cobura ngo turi mu mutekano, burya mu nda harara inzara hakavyuka inzigo. Imana utabare cyane. Akavuga ngo mbega ngo muriba ko twari twaragwaye kwashi, mbega uno munsi ntabayigwaye. Imana utabare cyane. Ariko rero tureka amajambo y'abantu, ahubwo twumve icyo Imana itubwira. Imana yacu ihabwe icubahiro. Rero abakomeye mukomeza abandi, ntimucike intege. Abarandutse imitima mwihangane, abapfungiwe ubusa mwihangane. Imana yacu ihabwe icubahiro. Abapfungiwe amarementanye namwe mwihangane, kuko Imana iraje kudutabara. Imana iraje kudutabara. Imana iraje gutabara Uburundi n'abarundi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Kandi ijambo ryatubwiye ngo Imana yanyu canke Imana yacu twebwe abarundi izozanana no guhora. Imana yacu ihabwe icubahiro. Undi mukozi w'Imana umwe niwe yabajije neza ati mbega ko twumvise amabuye, twumvise ibyashowe, twumvise inzahabu, twumva ibindi byashowe, ariko tutamenya amahera byavuyemwo, mbega amahera yagiye hehe? Imana utabare cyane. Mbega ibanyakubahwa abategetsi b'igihugu, amahera yavuyemwo yagiye hehe? Ko ayo mahera twari tuzi ngo agiye kugura igitoro, kwayo mahera twari tuzi ngo agiye kugura imiti yo kwa muganga, kwayo mahera twari tuzi ngo agiye gutuma ifumbire iboneka, mbega yagiye hehe? Imana yacu dutabare cyane. Ariko ijambo riratubwiye ngo tubwire abantu ngo rema ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana no guhora, niko kwitura kw'Imana izozibakize. Nagira mbabwire ngo Imana iraje kudukiza, kandi igihe cyo gutabarwa n'Imana kirageze. Nimwakire iryo ganuke mu izina rya Yesu Kristo. Data turagushima cyane, uri Imana igira neza, uri Imana itabara. Tugushime kuje ukiza igihugu cy'u Burundi, udukiza abasuma, udukiza abanyonyezi, udukiza abicanyi, udukize abaremenaniriza abandi, udukize ubutungane budatunga
utunganiriza bose udukize buno bukene buri mu gihugu mana udukize n'abategetsi aho gutorera umuti w'ibibazo ahubwo bazana amajambo y'ububeshi mana umanuke utabara iki gihugu niwe wakiremye n'abarundi n'abarundikazi niwe waturemye turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwebwe mwese mwariko muratwumviriza hano niho amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye. Ndabakengurukiye mwese, nibagiye bagenzanje bitanze kugira amakuru n'ikiganiro biboneke, nibagiye uguri mu buhinga bw'ivyuma ariko atuma mvuga mu kanyumva. Ndabasezeye mwese ndabipfuriza kugira amahoro ava ku Mana, Imana ibishatse naho ubutaha.